Reka nongere ndabahereze ikaze mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza cyane cyane batwumviriza hano kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwero dende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho avugwa ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yongeye gutungura abatari bakeya aho mu majambo yaje kugenda avuga yuko nyene iyo ataza gukwegerwa ibigendanye no kurongora igihugu c'u Burundi abageze kuriro mu bigendanye n'iterambere ndetse n'ubundi buzima bwa misi yose. Aya ni amajambo abanyagihugu bakurikiye iryo jambo batunguye nayo nyene baramenyesha yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragiye ku burongozi bw'igihugu nyene atampano afise rero mu bigendanye no kuyobora nkuko bigaragara. Igitega abarundi rero bamye bashoboye nyine kuko rero abazungu bataraza barahingura nyine ibikoresho bitandukanye. Ibyo byashikirijwe na nyiricyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiyago no gwaruka rukorera mu gisata c'ubuhinga bwa none ndetse no kurema bishasha. Icakora muri kino kiganiro cyabaye uno munsi nyine kwa kane igenekerezo rya 24 ndamukiza umukuru w'igihugu c'u Burundi yavuze amajambo akomeye cyane avuga yuko nyine kurongora Burundi bitoroshe, acamenyesha yuko nyine yataza gukwegerwa mu kurongora kino gihugu c'u Burundi abageze kure mu bindi nyine bikorwa bigiye bitandukanye nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ndaza kukumenyesha yuko kandi mu Burundi mu rwego rwo gutinya kuzotsindwa amatora yimirijwe mu Burundi umugambwe CNDD-FDD urakomeza kugenda ushyiraho rero abawuhagarariye ku masite cyane cyane ahazotorerwa nyine ni kumvo zo kugira ngo nyine babashe kuba bakomeza kwegeranya ibikorwa bigendanye n'amatora kugira ngo bazabashe kuba boyatsinda. Ariko kandi ku rundi ruhande amakuru akomeza kugenda atugera akaba akomeza kugenda ashimangira yuko ibyo ngibyo mu runani Burundi bwa bose n'abandi bitoza nk'abigenga ku ruhande babona yuko ari imikenyuro igendanye no kuziba amajwi cyane cyane mu matora yimirijwe hano mu gihugu c'u Burundi. Ndaza kubamenyesha byinshi mu itangazo ryashizwe ahabona na cyane cyane itangazo ryasomewe kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu ca Kongo nyuma y'imyanzuro impande zombi zofashe mu biganiro bimaze iminsi birabera i Doha mu gihugu ca Qatar. Ni ibikorwa rero kugeza n'umwanya bigendanye ndetse biranabera hamwe ibigendanye na cyane cyane no guhagarika ingwano nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, kaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri muhano mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ikaze kuri mwebwe mwese kandi mukomeje kudukurikira ndetse no kubana natwe muri bino biganiro bizumwariko rekanda gusubyo ndi kwanditse sabone niba rugambishije nga kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 urashaka gutanga ibyumviro byawe unyuze nga muri commentaire. Kaze kuri mwebwe mwese. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yongeye gutangaza abatari bakeya benshi baca barifata ku munwa baramenyesha yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi asa n'uwagiye ku burongozi bwo kurongora Burundi nyine bitewe n'izindi mpamvu canga se ibyo yoba yarashakaga gushikako nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Bamwe bagize bati ndatangaye kumva ijambo neva rero ahejeje gushikiriza ugwaruka Igitega. Evariste Ndayishimiye nyine yavuze yuko nyine iyo batamukwegera muri ibi bintu byo kuba perezida w'u Burundi abageze kure none ibingibi byo bisigura iki. Uyu nguyu ari umwe yagize ati neva rero yoba adafise impano yo kurobora igihugu c'u Burundi. Ikindi yagize ati barakoze frande electro barakwegeraho nyine neva ariko atabishaka. Abandi baragira bati arafise gahunda yo kwihigira ubutunzi ariko nyine intama ajejwe nyine ntizibe nibace barazimubaza. Kubera izo mvo zose rero nyine igihugu gutera imbere kiyobogwa n'utabifisiye impano ndetse na viziyo biracari kure cyane. Ibi rero byatumye abanyagihugu benshi bongera kugaragaza neza yuko nyine Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi batangaje gushika uno mwanya aho biboneka yuko nyine asa n'umuntu wamaze kujya ku butegetsi afise ibyo yishakira kandi akaba amaze guca n'ubironka nyine biboneka yuko nyine ashobora kuzohagarika ibigendanye no kurongora Burundi canga se agakomeza guca yikuriramo nyine byinshi.
uyu munsi Igitega nyine yagize ati abarundi n'ubundi bamye barashoboye gukora abarundi bamye barashoboye gukora kuko abazungu bataraza barahinguraga ibikoresho bitandukanye. Ibyo byashikirijwe na nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu cyago no gwaruka rukora mu gisata c'ubuhinga bwa none n'isiko kurama bishasha. Ico kiganiro cyaratunganyijwe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2024 ndamukiza umwaka wa 2024 mu ntara ya Gitega, kikaba citabiriwe no gwaruka ruva rero mu ntara zose z'igihugu harimo n'urufashwa mu mugongo n'umugambi paeji kugira ngo barabire hamwe rero nyine ico rwoterera mu gisata c'ubuhinga bwa none mu iterambere y'igihugu nkuko bigaragara. Evariste Ndayishimiye ati abarundi bamye rero bashoboye kuva kera kuko rero nyine barahingura ibikoresho bitandukanye imbere yuko nyine abazungu bashika ngaha mu Burundi. Abandanya atera intege rero urwaruka mu kubandanya rurondera ubuhinga bwo gufasha mu gisata c'uburimyi kubera ko icyo gisata ciriro mu bisata birema ubutunzi, ndetse akaba yaramenyesheje ko leta igiye rero gushiraho ikigo kizohora nyene gifasha mu guteza imbere ubuhinga bwa none. Ico kiganiro kikaba kitabwe kandi n'indongozi zitandukanye harimo umushikiranganje w'indoro n'ubushakashatsi Francis Habyarimana hamwe n'uwo gutumatuma ko rero amakuru Leocadia Ndacayisaba Ancience Biachinovye iri kumwe nawe nkuko byoma bigaragara. Ariko kandi muri kino kiyago umukuru w'igihugu cy'u Burundi yumvikanye avuga amajambo akomakomeye cyane, amajambo ateye impungenge. Haraho yageze avuga yuko kurongora igihugu cy'u Burundi bitoroshe, amenyesha yuko rero hari indongozi zitumva zama ziratobera abandi banyagihugu. Ahari rero yamenyesheje yuko rero nyine yataza gukwegerwa mu byo kurongora Burundi ubu ngo baba bamaze gushika kure mu bigendanye no gutera imbere. Aha bamwe rero nyine baramenyesha yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo yarinjiye mu butegetsi afise ibyo iyo bari kwararondera, ndetse kugeza no mwanya akaba amaze kubishika ko akaba ariyo mpamvu iyo bashaka kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine ibyo yagezweho ibyo yagezeho cyangwa se ibyo yabashije kuba yokora nyine ubwabyo ari ibintu by'umwihariko byamugwiririye. Ibi byatumye benshi bakomeza kugenda bavuga yuko nyine igihugu kitotera imbere gifise indongozi nk'ingi nyine yama idafise viziyo cyangwa se ubunararibonye mu bigendanye no kuyobora nk'uko bigaragara. Aya ni amajambo abatari bakeya bakomeje kugenda abuririraho nyine banagaragaza neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kugaragaza ibingibi nyine mu gihe kandi akomeje kugaragara icuka kitari kiza hagati ye n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca nkuko bigaragara. Kugeza uno mwanya rero haba General Gervais Ndirakobuca ndetse n'izindi ndongozi zimwe na zimwe mu gihugu cy'u Burundi barakomeje kugenda bagaragaza neza yuko nyine hatari umwumvikano cyangwa icyuka ciza muri CNDD-FDD. Ni mu gihe icyuka kitari kiza muri CNDD-FDD mu gihe ibikorwa bigendanye n'amatora mu Burundi byama bibandanya ku buryo rero biboneka yuko aya matora ashobora kugaragaramo nyine izindi njyane mu gihe indongozi zo muri CNDD-FDD ubwazo zidakomeje kugenda zirumvikana, kandi no ku ruhande rw'urunani Burundi bwa bose bakaba babona yuko harimo ibibazo biremereye cyane. Dufatiye ku gutinya gutsindwa amatora yimirijwe umugambwe CNDD-FDD uguma utegura ubusuma rero bukabije, aho ngubu abagize n'abaserukizi amabiro de vote bose ari aba CNDD-FDD. Ibyo mununani Burundi bwa bose babona ko ari umukenyuro wa CNDD-FDD wo kwiba amatora yimirije mu Burundi. Aba banyepolitike bose bagire rero nyine baherekeze umugambwe CNDD-FDD mu matora bagendera bazi ko rero bahejeje ubwije. CNDD-FDD nta migambi yo kurekura ubutegetsi bafise, nta n'amatora meza atunganyijwe neza ahurikiyemo rero bose bazokwigera nyine bategura. Ibi rero nimwe mu byemezwa n'urunani Burundi bwa bose rutavuga canke rudahuje ivyumviro vya politike n'umugambwe uri ku butegetsi. Ibi bagenda babizi ejo rero nyine bazotsindwa mu matora batangure rero kuvuza induru ngo bibwe amatora kandi bazi imikenyero yose ko yamaze gupangwa. Mbega abanyepolitike ibihe byaza 2010 2015 ntaco byabigishije biba amajwi rero uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa nimwabibona.
hari bamwe bemeza neza ko umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa mu matora yabaye muri 2020 yoba yaribwe amajwi nyine ari we yari kuba nyine arongoye igihugu cy'u Burundi, imigambwe isamburwa abandi rero bakicwa bakanangazwa nyine abanywanyi ba CNDD-FDD bo ntawo kwirirwa nyine aravuga amabi babonye, harimo rero na kizigenza wabo Rwasa Agathon yatswe umugambwe yaserukira nyine imbere y'amategeko izuba riva, hahonyanzwe amategeko ngo bikunde rero nyine ntiyitoze mu matora kuko rero nyine yari kubakubita imanga canga se yari guca aratsinda ano matora. Nkuko Kefa Niyibizi abashikiriza avuga yuko rero ibyo CNDD-FDD iri kwirategura by'ubusuma rero ari kubera gutsindwa impaga nyine, gutyo asaba abarundi bose kwitwararika kwinjira mu bazohagararira nyine amatora yimirije kugira ngo rero baburizemwo ubwo busuma. Abangaba nyine biganjemo abanyepolitike ngo ntibashobora kuburizamo rero nyine ubusuma butegurwa na CNDD-FDD kuko rero kuva mu matora ya 2010 kugeza muri 2020 bari bahari, ariko ngo ntibyabujijwe yuko rero ayo matora yibwa. Abanyepolitike bifuza guhiganwa nyine na CNDD-FDD barakwiye kwiga izindi nzira bokoresha kugira bahindure ibintu, ariko kandi gutsinda biciye mu nzira y'amatora canke ibiganiro ibyo babe rero nyine barabikuramo. Ikibazo rero nyine aba bose barakumigwa, abangazwa nyine abahohoterwa bagatotezwa nibo rero nyine bazogaruka guteza ibibazo mu gihugu nkuko rero byagenze mu myaka iheze. Nkuko bigaragara rero CNDD-FDD ikomeje kugaragara ndetse no kwerekana neza yuko nyine idashaka kuba yorekura ubutegetsi, nyamara ku rundi ruhande bamwe baboneka ndetse bakanagaragaza neza yuko ibigendanye n'amatora yimirije mu Burundi hakomeje kuzamo indyane ziremere cyane nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi aya matora azoba mu kwezi kwa gatandatu nyine uyu mwaka 2025, abazoyitaba baratangira kwitoza mu kwezi kuza nyine kwa gatanu nkuko bigaragara amezi aba mu kwezi kwa gatandatu muri ruheshi nyine. Ibi biraboneka yuko aya matora ashobora kuzagaragaramo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi nababwira yuko mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cyane akomeje kuvugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Itangazo rihuriweho nyine ryarasomewe kuri radio ndetse na televiziyo by'igihugu nkuko biboneka. Amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko impande zombi hano mu gihugu ca Kongo nyine haba ku ruhande rwa M23 ndetse na cyane no ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa bahejeje kugirana ibiganiro Idoha, bakaba bashize nyine umukono ku masezerano ahagarika ingwano, aho rero nyine ngo bagomba gukomeza kurabira hamwe ibigendanye no kureba uburyo rero ibigendanye n'ingwano byohagarara, ndetse gushika no mwanya bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko aya matora amatora ariko arategurwa ashobora kuzozana indyane cyane ari mu Burundi. Bakaba bemeranyije neza yuko ingabo cyane z'abarundi zishobora kwerekeza iwabo zikajya gucungera umutekano, mu gihe nabyo byagaragaye mu byifuzo cyane byo muri M23, mu gihe abarundi nabo bifuza yuko nyine izo ngabo zovayo aho muri ako gace, dore yuko nazo zigira uruhara muri iyo ngwano, bakamenyesha yuko rizamutse zitashe byogira icyo bitanga. Umari M23 uherutse kurakazwa no kuba nyine ubutegetsi bw'Kinshasa butarugururiye cyangwa se butoragiriye ikigongwe imfungo zika ku 700 kuko rero byo bari barabitanze mu ikete barashikirize muri Qatar nyine ku muhuza wabo, abifuzaga yuko izo mfungo zika ku 700 zogirirwa ikigongwe, ndetse M23 nayo igacirava mu bice byose yari maze gufata, niko ubutegetsi bwa Kongo bwavugaga. Icakora ibi ntibyokunze, ariko kandi ritangazo haba ku ruhande rwa M23 ndetse ku ruhande rw'Kinshasa bose baremeza neza yuko rero bufasha ingamba zigenewe no guhagarika ingwano. Turaza kurinyuramo mu kanya mu makuru akurikira, mukomeze kugira ibihe byiza.